Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri nombonesha kure yacu aina ya Nyaburundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yibutsa kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mw'isi. Igisirikare cy'u Burundi kirakomeje kwibera mu gacerere nyuma y'iko rero hakomeje kugaragara amakuru menshi agiye atandukanye kuri yasanganya y'ubwato yari itwaye abasoda b'abarundi baherutse gukomerekera rero nyene ku mirongo y'imbere ku rugamba cyane cyane nyene muri Kivu y'Amajyepfo ahari hari urugamba ruremereye cyane nk'uko biboneka. No rugamba biboneka nyine ku ingabo z'abarundi zari zihanganyemo no ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Republika iharaniye intwaro rusange ya Kongo nyine bafatakanyije bahanganye n'umuhari M23 ndetse na twirwane ko urugamba rwarasize ari abasoda benshi b'abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta muri kano kanya akaba agaragaza neza yuko nyine abanyagihugu bariko baridogera kuba Uburundi butari kuburagira icyo butangaza nyine kubigendanye n'ibyo bintu byashikiye nyine abasirikare, ariko kandi hari bamwe rero bakomeje kunenga imikorere cane igisirikare cy'u Burundi kuba kitariko kirafatikanya nyine nk'uko bimeze rero mu zindi nzego kugira ngo kibashe nyine kuba cyotanga umuco cyangwa se ngo gifashe abasoda. Baranenga byinshi birimo rero kuba abasoda barashobora kwinjira mu mazi nyine badafise amajire abakingira nyine igihe abayisanganya, ariko kandi bakabona yuko ari ikibazo kiremereye cyane kubona igisirikare kidafise amato akwiye. Baranenga kuba rero nyine Burundi butari ko barakemura ibibazo bigendanye n'ibitoro mu Burundi, akaba ariyo ntandaro yo gutuma rero harabayeho iryo sanganya ku mvo z'uko ubwato bwari butwaye cane nyine abo basoda nk'uko biboneka bwari butwaye abasoda barengeye umubare rero nyine bwemerewe kuba bwotara, ariko kandi kugeza uno mwanya ahari ubundi bwato bunini bwari busanzwe bufise ubushobozi bwo kubatwara, ariko kumvo z'uko atabitoro nyine bihari baca barafata ingingo yo kuba nyine bakoresha ubwo bwato butoya. Indwi zibiri nyine zirarumanye hari ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bugize nyine sanganya, imiryango ntaco irabwirwa nta nicyo irotangarizwa. Ibi byose barakomeza kugenda nyine barabyidogera, bakaba baranabuzirijwe nyine bamenye amakuru yabo nyine gukora ikigandaro. Benshi baranenga imikorere y'igisirikare cy'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Ndakubwira yuko kandi nyine ukutoroherana mu bya politike bikomeje gutuma cyane abo mu runani Burundi bwa bose nyine bariko barahura n'ibibazo biremereye cyane. Mu minsi heze nibwo rero bamwe cyane abo ku ruhande rwa Senel bayo ku mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa bama baranyuruzwa abandi bagaca barafungirwa ubusa. Ubu no mwanya harakomeje kwibasirwa abo mu runani Burundi bwa bose kuko nyine abantu benshi bazi yuko ariho Honorable Agathon Rwasa azoshigikira. Mu gihe rero nyine muri kono kwezi kwa gatanu aribwo rero hagiye gutangura imyamamazo y'amatora, ariko amatora bemeza neza yuko mu Burundi harimo igipfungu cyinshi, amatora bemeza neza yuko harimo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese bariko baradukurikira, abari mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makarita amwe namwe, abari Bururi, abari Kayanza ndetse na Mwaro n'ahandi yagiye atandukanye. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Buraya ndetse n'ahandi hose. Reka ndagusaba cyane ko tsabone niba ugishize bwa mbere ufungure kunzogera, tanga ibyumviro byanyuze muri commentaire ndetse ukomeje kugenda ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe rero nyine dutangurire cyane kuri aya makuru akomeje kugenda ariko aravugwa mu Burundi. Aya makuru twora yakurikiranye ndetse turayabatangariza cyane agendanye n'isanganya byarabaye nyine cyane isanganya ry'ubwato bwaraguye muri Tanganyika nk'uko biboneka, ndetse bamwe rero nyine mu bari basanzwe barakorera muri Kivu y'Amajyepfo nyine barakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze biratuma abasoda benshi bafata ingingo yo
gutahanwa ariko ubwato buza gukora isanganya. Ikibabaje nuko rero nyene abo mu muryango y'abakoze iryo sanganya atacyo bari babwirwa nyene n'igisirikare c'u Burundi. Igisirikare ciribereye mu gacerere iby'abanyagihugu ndetse na bamwe rero nyene bariko baridogera bakavuga yuko nyene bitari bikwiye nkuko biboneka. Kuko twagumye tubigarukaho nyine kuri mbonesha kure yacu, hari ubwato buto nyine bwa Vedente bw'igisirikare c'u Burundi bwarakoze isanganya kwigenekerezo g'18 ukwezi kwa 2025 ni mu kiyaga ca Tanganyika. Ubu bwato burasanzwe bugenewe abasirikare 12 bwaragize isanganya burimo rero abasirikare bashika muri 15 bwaragize isanganya rero burimo abasirikare 15 inkoho zabo n'imizigo byabo nyine bari bavuye hitwa Ubwari muri Republika ya Rusange ya Kongo bugana mu ntara ya Rumonge. Ubu bwato kandi bwari buvuye mu Rumonge bugiye gutora bamwe rero nyine mu basoda barakomerekeye ahitwa Rugezi muri Sud Kivu mu ntambara yarahuje abasoda b'u Burundi n'umuhari twigwaneho nyine kwigenekerezo g'15 ukwezi kwa 2025. Ni intambara idasanzwe yarahitanye abasirikare benshi ku buryo rero bamwe nyine bataweyo ibiziga byabo, ariko kandi amakuru anavuga yuko nyine hari bamwe rero nyine mu basirikare b'abarundi banakomakomeye cyane nabo mwigendereza ry'igisirikare c'u Burundi barafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza ubu hazwi rero umusirikare umwe gusa yarokotse yongera aratahanwa nyine mu Burundi nkuko bigaragara, ni Majoro Onesphore nkuko biboneka Ndayishimiye batazira Brad Doke. Hari ubundi rero Brad Doke yatanguye avuga ko nyine yarokotse n'uwitwa Sergeant Alan Niyonsaba, ariko kandi muri ino minsi imvugo ya Brad Doke yahindutse aratera avuga yuko nawe yapfuye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Byaravuzwe yuko nawe yaba yararokotse iyo sanganya, ariko gushika no mwanya amakuru akomeza kugenda atugeraho biboneka yuko nawe ataba yarayirokotse nkuko bigaragara, ariko nanone biragoye kwizera ibiriko biratangazwa n'uyu musoda nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ariko muri no misi nkuko bikomeza kugenda bigaragara abanyagihugu benshi bariko baridogera uyu musirikare aho tera avuga yuko nawe nyine yapfuye mbere yo kuvuga yuko bararokotse ari babiri. Major Onesphore Ndayishimiye nyine arasanzwe avuga mu mabi menshi cyane yo kugandagura nyine ndetse no kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'umukozi w'iperereza rya gisirikare nga mu Burundi nkuko biboneka. Kugeza nyine ubu ngo bamaze kumenye ko bari muri ubwo bwato bakanakekwa ko rero bose bapfuye. Ni Sergeant Alan Niyonsaba yarasanzwe akora mu iperereza ry'igisoda G2 akaba yari muri RDC nkuko bigaragara muri batayo ya Tafoke nkuko bigaragara. Sergeant Thierry Sinzoyiheba nyene yarasanzwe anakora mu iperereza ry'igisirikare c'u Burundi nawe nyine yari muri batayo ya Tafoke. Hari Caporal Chief Alphonse Minani batazira nkoko yarasanzwe n'abakora mu iperereza ry'igisirikare c'u Burundi nawe nyine yari muri iyo batayo ya 16 ya Tafoke nkuko bigaragara. Umusirikare Emery Kwizera, hari abasirikare baraguye muri iyo sanganya kugeza ubu ngubu nyine batari bamenyekana. Imiryango y'ababuze ababo nyine yarakomeje gutega ubwoba ku rugero rudasanzwe. Inyuma y'indwi zibiri habaye iryo sanganya y'ubwato bwa gisirikare nta muco na mutoya nyine igisoda kiratanga imiryango yabuze abayo nyine nta byamenyeshejwe abari babwiwe n'ababoko nyine ko bahava bafata ubwo bwato niba rero bamenye ko baguye mu isanganya. Umuryango wose wabimenye nyine waratewe ubwoba, imiryango yarabujijwe kugandagara cyangwa se gushyiraho nyine ngo bavuge ko rero babuze ababo. Umushikiranganje ukwivuna abansi Alan Tibet Mutabazi yaratanze ikiganiro muri ino ndwi, ariko n'ubundi ntiyigeze atanga umuco ku bigendanye n'ubu bwato cyangwa se ngo anahoze imiryango y'ababuze. Aka gacerere kabatwara igisirikare karatuma haba rero ibibazo n'ibihuha byinshi nkuko bizoma bigaragara. Kugeza ubu ngubu nyine turakomeza kugenda dukurikiranira hamwe nyine ibigendanye n'iryo sanganya. Icakora
hari bamwe mu banyagihugu bama baragaragaza ko nyine bateye impungenge bagasaba bamwe rero mu bategetsi nyine ngaha mu gisirikare cy'u Burundi ko boca baratanga umuco nyine ndetse bagaca barunamira abasirikare bakabahereza icubahiro kuko nyine baba baguye ku rugamba abandi nyine bakagwa nyine mu bikorwa bya gisirikare ku buryo nyine uwo muntu abadateye ipfunwe cyangwa se abadakwiriye nyine kwambugwa agaciro kiwe nk'uko biboneka. Abenshi barakomeza kugenda banenga imikorere ndetse n'ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi bagaca bagaragaza ndetse nyine bakerekana neza yuko mu gihe Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa nk'ibi ngibi nyine ubwabyo bidashobora kuba byogira aho bigeza rero Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugerera akabashimangira yuko by'umwihariko bitegerejwe umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza n'ubundi ko yogira icyo ashikiriza abanyagihugu bose muri rusange, ariko kandi kugeza uno mwanya abasirikare bariko barafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kongo ndetse leta iribereye mu gacerere nta kintu na kimwe kiriko kiravugwa. Ibi birakomeje gutera impungenge nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu ntara ya Makamba ukutihanganirana mu bya politike abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose batanguye guhohoterwa nk'uko bigaragara. Umunywanyi w'urwo runani Burundi bwa bose nk'uko bigaragara yaraye ahatswe kugandagurwa bunyamaswa n'imbonerakure nk'uko biboneka. Uwo yaraye ahatswe kugandagurwa yitwa Jonas Niyomwungere, arasanzwe ari mu mugambwe Sawanya Frodebu. Byose byarabaye mu ijoro ry'ejo nk'uko bigaragara ku mutumba wa Kabo komine Nyanza nk'uko bigaragara. Muri iryo joro nk'igihe cy'isaha 3 Jonas yaratashe mu rugo iwe nyine avuye ku mirimo ya misi yose ari hafi nyine gushikiwe niho rero yahura n'imbonerakure zamutegeye zari zirongowe nyine n'iyitwa Benjamin niyo yankunze zaciye zitangura nyine kumwiyenza ko muri ako kanya imbonerakure Benjamin yari ifise umupanga nyine mu ntoki. Jonas Niyomwungere nyine agize ngo arishuye nyine imbonerakure Benjamin yaciye imubwira ko nyine atukanye, ubwo nyine yaciye atangura kumutemagura ndetse n'awa mupanga yari yitwaje. Ntibyoroshe kuko rero Jonas yaciye atangura nyine kuvirirana amaraso, ariko Imana yarakinze kuko rero nyine haciye haseruka abanyagihugu baca bagirwa ko nyine bamutabariza mu kumunyarukana kwa muganga. Abegereye uwo yaraye nyine hatswe kugandagurwa basaba ko nyine yokingirwa umutekano kuko rero ashobora kugirirwa nabi, harimo rero no kugandagurwa. Ibyo biruko mu gihe kandi abanywanyi babiri ubwo runani Burundi bwa bose baheruka gufungwa aho rero nyine muri komine Nyanza. Ibyo biriko nyine bishika gutya mu gihe bucaba amatora mu gihugu cy'u Burundi, amatora azoba yitabwe n'urunani Burundi bwa bose hamwe. Byoguma rero uko biboneka yuko nyine abategamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi batazoroherwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ari amakuru akomeza kugenda avuga yuko nyine uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Aregome Bunyoni afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega, amagara yiwe yuwo atifashe neza kugeza uno mwanya. Uyu nguyu aheruka kurengutswa imbere y'ubutungane mu mwaka uheze wa 2024 nyine yarasabye yuko yokurikiranwa ndetse agakomeza kuburana ari hanze kumvo zo kugira ngo abashe kuba yo kwivuza, aho amenyesha yuko nyine amagara yiwe atifashe neza, aho afise nyine ingwara y'igisukari iri ku rwego rwa 2 ndetse kugeza uno mwanya, ariko ubutungane bukaba bwaramwankiye nyine yuko ibyo ngibyo byobaho. Abo mu muryango we nyine barakomeza gutakamba ndetse no gusaba yuko nyine yofungurwa agakurikiranwa ari hanze. Uyu yarabaye umushikiranganje wa mbere ngira ngo murazi nyine akafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Turakomeza kubatohoreza byinshi bigendanye nyine n'amakuru yiwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara.